nagira ndakwibutse naho wogira amashure menshi yuko atakinini yo gufasha, naho wowe ufise ubutunzi burya nta kinini byo gufasha. Ubwo butunzi ntibikubuze gusenga, ayo mashuri ufise ntakubuze gusenga. Uhari abantu biga amashure bakaminuza bagashika kure babona basenga ngo abona bo ngo ivyo bijuju, bagasigara babona basenga ko ari bijuju. Yo ahubwo abantu basenga nibo banyabwenge ba mbere, kuko ubwenge nyakuri buva ku kubaha Imana. Burya rero ukagira amashuri ahubwo warukwiye kwiga ko hari Imana yagushoboje kwiga, hari abandi batize, ukayinahihindukirira ukayikunda ukayubaha mu ntumbero yo kugira ngo wamuyishimira ivyo yagukoreye ugashobora kwiga abandi batize. Busigura ngo nta ntumbero nimwe, nta mbambe, nta kintu na kimwe dushobora kugira twebwe cyo tubuza gusenga Imana. Amashuri ufise naho yoba ayageze hehe, ayakomeye gute, ubutunzi ufise naho bwoba bungana iki, nawe ari we wa mbere muri kino gihugu cyacu, mbere no kwisi yose, reka dufate kwisi yose ari wowe buri wa mbere ufise amahera menshi kuri konti. Jewe ivyo ntivyonkanga, ivyo ntivyonkanga, ahubwo jewe ikintera ubwoba ni umuntu mbonye asenga cyane. Umuntu mbonye asenga cyane ndamutinya, umuntu mbonye asenga cyane nukuri ndanamwubaha, nkavuga n'uyu yovuga ngo he hari icokoreka kuri jewe, ndamwubaha nkamukunda nkanamutinya, uko mbanzi yuko afise ikintu gikomeye kubera afise iki, amasengesho. Rero ntukitwaza amashure, ntukitwaze diplome, ntukitwaze ibiki wowe ufise bihambaye, ntukitwaza abana benshi ufise kandi beza. Nta kintu na kimwe muri ino si wo kumva ko gikomeye nk'amasengesho. Ahubwo umuntu akwiye kugira ifyeri n'umuntu asenga Imana, n'umuntu azi ko yahaye umwanya Imana mu bikorwa afise, yahaye umwanya Imana akavuga ngo uyu mwanya nzosenga, uyu mwanya nzokora ibi.